Nshuti yanje ndakuramukije amahoro, ndakwifurije umwaka mwiza wa 2025. Ndanezerewe cyane kusubira kuyaga nawe. Nizigira yuko ufise wa mutima nyine wo kurondera Imana, wo kumenya ubwenge kugira ngo ubwenge butume dusimba imitego y'umwansi. N'ubu rero wumvirije rino jambo ry'Imana kugira ngo usimbe imitego y'umwansi, umenye ubwenge, umenye tekinike n'amayeri yo kugira ngo umwansi umushyire hasi. Kaze rero, iki ni ikiganiro ubuzima buhindutse musanzwe mukurikirana buri wa gatandatu, turi itariki 4/0 mwaka wa 2025. Ndanezerewe gutangurana twiga ivy'ubwenge. Ino samedi no wa gatandatu nuri special ntusanzwe. Nkuko rero bisanzwe muri kumwe na Vanel, ikiganiro n'ubuzima buhindutse. Tugiye dusangira amajambo y'Imana ari mu gitabo ca Zaburi, Zaburi ya mbere igice ca mbere, n'amajambo y'ubwenge. Nta rindi jambo ry'umutwe rindi noronka novuga atari kuvuga ko ari amajambo y'ubwenge. Aha twese turifuza ubwenge, nawe urifuza ubwenge. Nk'akarorero ntushobora kuvuga ngo reka nzogura imodoka utazi imodoka ico arico, utazi ishimaze, utazi igiciro cyayo. Ibyo byose kubimenya ni kumenya amakuru yo kugira ngo umenye ngo imodoka imeze gute, ikora gute, niyafanzo ikoresha gute. Ivyo nivyo vyitwa ubwenge, ubumenyi, byose birajana. Rero utwetwiga ubumenyi, ubwenge bwo kumenya ubuzima ingene tububamo nk'abantu bariko baraja mu ijuru. Abakora amamodoka barafise uko bayakora, abakora amakinga barafise uko yakora. Natwe turafise uko tugomba kubaho. Abakinyi b'umupira barikora ama-entraînement menshi n'imyimenyerezo. Natwe rero turafise uko ubuzima bwacu tugomba kubujana, inzira zacu iyo zica, ukuntu turengukana dusimba ibibazo, ukuntu dusimba ibiteye ubwoba, ukuntu twihanganira abadutuka, ukuntu ihamwa riri mu kuza tuzorirengana n'iryo turimwe no munsi, kuko n'ubu turahamwa. Mu mavideo tubonamwo ibintu tudashaka, ibintu vyiza nk'imipublicité mu gifaransa. Ibyo byose vyita mu matelefone atavyo dushaka, biteza imbere ubusambanyi n'izindi ngeso mbi. Urumva n'ubu turi mwihamwa kuko batuzanira ibintu amaso yacu adashaka kubona. Rero ibyo byose kubirengana no kubisimba bisaba ubwenge. Ijambo rero uno munsi ni ijambo ry'ubwenge. Mwarahezagiwe. Karibu uzane umutima wawe twumve icyo Imana itubwira kugira ngo izina ryayo rishishikare gushigwa hejuru. Amen. Turasoma Zaburi ya mbere igice ca mbere, umurongo wa mbere havuga ngo hahigwa umuntu atagendera mu nama z'ababi, adahagarara mu nzira y'abanyabyaha, aticarana n'abacokoranyi. Amen. Turumvisemwo guhigwa, turumvisemwo ngo inama z'ababi, turumvisemwo kudahagarara mu nzira y'abanyabyaha, turumvisemwo no kuticarana n'abacokoranyi. Izo ni ingingo zine ntabanduka zigomba kukugenga muri umwaka ugiye gutangura. Hatangura ngo hahigwa umuntu. Nta numwe mw'isi adashaka guhigwa. Nawe urashaka guhigwa. Iyo uronse amagara meza ubuhiriwe, iyo uronse amafaranga ubuhiriwe, iyo uronse vyinshi ubuhiriwe. Nta numwe rero adashaka guhigwa. Mu gifaransa niho wavuga ngo ere. Urumva ni n'amahigwe. Rero wowe ukaba wifuza guhigwa, ngibi ibintu vyo kwitwararika. Wewe wa mwana w'Imana we, ngo hahigwa umuntu atagendera mu nama z'ababi. Umuntu atagendera mu nama z'ababi arahiriwe. Umuntu atagendera mu vyiyumviro by'ababi, umuntu atagendera mu mpanuro z'ababi. Ababi ni bande? Ababi ni satani. Satani, isi, umubiri. Umuntu atagendera mu nama umubiri umubwira, umuntu atagendera mu nama isi imwereka. Isi iravuga ko atahucumaze, isi iravuga yuko ukwiye gucika intege. Mugabo Kristo avuga ngo ntukagire ubwoba. Umubiri urakwereka ngo kiryo ndakeneye nanje kurarana n'umugore, ndakeneye gusambana. Mugabo sivyo, nubeshi. Satani ni umubeshi.
ngo adahagarara mu nzira y'abanyabyaha. Adahagarara mu nzira y'abanyabyaha. Abanyabyaha bafite inzira nyinshi mbi, nk'akarorero ukaja kuri Facebook ugashaka nawe kuja kuraba amakritike avuga nko ku muntu akina nka filime z'urukozasoni, wowe uja kuziraba gute? Iyo ni inzira y'abanyabyaha. Ntugahagarare ngaho, ntunagafate mu segonda numwe wumviriza ibintu bidatuma ushigwa hejuru. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo ibintu by'ukuri bikwiye gushimwa by'icubahiro, ivyo bibe impamvu z'ivyiyumviro vyanyu. Turabibona hariya mu Bafilipi igice ca 4. Haleluya! Ijambo ry'Imana rero ngo hahiga umuntu atagendera mu nama z'ababi, adahagarara mu nzira y'abanyabyaha. Mu nzira y'abanyabyaha ntugahagarareyo, ntugata umwanya mu bitagira ikimazi utahamagariwe, bigutwara umwanya wo kumvira icyo Imana ivuga, bikagutesha umutwe gukora icyo wategerezwa, kandi ubuhaye ikibanza satani ngo akubwire. Kubw'ivyo wumuhaye mugani wa ya ndirimbo, uwumwumvirije satani, uwumvirije ababi abamaze gutsindwa. Kuja kuraba izo foto, kuja kuraba guta umwanya mu kintu runaka kidatuma ubwami bw'Imana bushigwa hejuru, uwo ni umwanya ubutaye kandi bikumara inkomezi. Mu nzira z'abanyabyaha aticarana n'abacokoranyi. Abacokoranyi ntukicarane nabo, ntukaje impaka n'abantu, ntukaje mu bintu bitagira ikimazi. Cane cane witondere irya jwi rikubwira ngo aragusuzuguye, umubiri ukakubwira ngo yango ntiwihangane aragusuzuguye, ukumva agasuzuguro nawe wo kwihora. Ngo mwihore, ngo ubwibone, ngo mubwire yuko ngo nyine ugaragaza icubahiro ufise. Impwemu y'ubusambanyi, urya muntu yambaye akajipo keza, urya muntu afise nawe ngo uce uja nabwo, ivyo ntukabijemwo, ntukavyumvirize. Ego rero ni ubwenge buzodufasha gushika Isiyoni. Cane cane witondere, ntukicarane n'abacokoranyi, ntukicarane n'abakora ibizira bose, kuko ivyo ntibihimbara Imana. Rero mwarahezagiwe, nizigira ko iri jambo rigiye kugira ubushobozi mu izina rya Kristo Yesu. Muri make rero nuko ugomba guhigwa kugira ngo tuzobwirwe rya jambo rivuga ngo mukozi wanje mwiza w'igiciro, karibu mu bwami bwanje. Iyo jambo akaba ari urondera, ugomba kuzoguhigwa ukazoronka ubwami bw'ijuru. Witondere, ntucumvire umubiri, ahubwo yamara gendera muri mpwemu yera, niho utazoshikana kameremere k'umubiri. Uhindure ubuzima. Umwaka wa 2025 utangure uri muzima, ukubita satani umufise ku bushobozi, kuko ukazoramuka ugendeye muri kimwe muri ibi, ntuzoshobora no kugira ubushobozi imbere yiwe, ntuzonamutsinda. Ariko umenye ukuri ukakugenderamo, ndaguhumurije ugiye gutsinda. Kandi si je ntumutsinda, ni Kristo azotumutsinda, kuko niwe yanesheje urupfu i Golgota rimwe rizima. Mwarahezagiwe. Iri jambo ni ryo kwizerwa, ni ubuzima, ni ukuri, ni ubwenge. Amen. Mugire ibihe byiza. Haleluya.